Ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakunzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi kamumundire dore kuri izi ngingo nkuru ziyagize ishirahamwe FOMI ngo ritegerezwa kwerekana amafaranga mva makungu rizoba ryakuye mu mwimbuzo washowe hanze hamwe n'iryo utanga mu gihugu hagati. Hagiye kuboneka udutabo dukozwe ku buhinga bwa none twemeza ko imodoka yasuzumwe neza n'ikigo Otrako. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze. Ishirahamwe FOMI ritegerezwa kwerekana mu kiringo c'imyaka ibiri amafaranga mva makungu azoba yavuye mu mwimbu washowe hanze hamwe n'iryo utanga mu gihugu hagati. Benoit Sindayigwanya. Ihinguriro ry'ifumbire FOMI ngo ritegerezwa kwerekana mu myaka ibiri amafaranga mva makungu rizoba ryinjije hamwe n'umwimbu wo hagati mu gihugu. Byavuzwe na Reveriyano Ndikuriyo mu rugendo yagize ari kumwe n'abandi bategetsi batandukanye muri iryo hinguriro nk'uko tubikesha iradiyo na televiziyo vy'igihugu. Twaje kugira turabe gusa mutwereke urinyi bitwara hanze muce mutubwira iryari muzotangura hamutubwiye projection mbega mu myaka ibiri amafaranga turonka y'amadovize twofinansa exportation na consommation locale. Jeje dukeneye kugira ngo ejo tuvuze ati ejo ni heza twaho umwanya ni heza ryari ni heza mu myaka ibiri hamwe zobona umwavu hagati mu gihugu n'umwavu exporta dushobora kuronka amadovize twinjije ugaze ko matière première ko natwe exporta na matière première kudanaza indani tworenza tukaba n'igitoro kuko n'igitoro naco kiri mu bigoranye. Tubibutse ko inyuma y'ugo rugendo bavuyeho bapfunditse ko bagiye kuzogira isuzuma ry'umwimbu iryo shirahamwe rizoba rigeze ko kuri uyu wa 8 ntwarante, ariko FOMI nayo igasaba ko ishirahamwe Regidezo ko ryoyongerereza umuyaga nkuba. Iryo shirahamwe nyene rikaba ririko riranubaka irindi hinguriro mu ntara ya Rutana. Abafise ingendeshwa bagiye kuronswa udutabo dukozwe mu buhinga bwa none twanditswemwo ko imodoka yasuzumwe neza n'ikigo Otrako. Bivugwa na Denis Bukuru arongoye ico kigo Jules Verne Nakimana. Nyuma yaho abanyagihugu bafise ingendeshwa bariko baridogera ikigo Otrako ko kitabaronse udutabo dushirwamwo udupapuro twemeza ko imodoka zasuzumwe controle technique mu rurimi rw'igifaransa. Denis Bukuru arongoye ico kigo arabahumuriza kamyesha ko bariko barategura ubuhinga bushasha kandi bwizewe. Ico kibazo kirahari ubu stock yavuye yaraheze yo patinere yaratubwiye yuko ubutabo bwaheze hanyuma buheze gushika iki gihe turabona yuko ataco arabikorako rero twaciye twicara twaciye turabona ngo twagirisha igase gusa ko tekinike bakamukorera byose ahevye hako kugira ngo agatabo cyo gufata igaresi yatanze bayongera ku misi. Ubu muri iki gihe turongera gushika itariki 31 z'ukwa gatanu. Isu ya kabiri niyo nyine nisho tuzoca dukora twisunze amategeko n'ibyo badusabye muri Conseil des Ministres. Twatora inyishu kugira akerekana yuko umuntu yagirishije controle technique tubiga mu kona bakorera nyine mu gicaca. Rero n'ibyo tuko turarondera kugira inyishu zishikeko. Uwarongoye ikigo Otrako avuga kandi ko ibikorwa bigeze kure hasigaye ko baronka impusha gutyo ubwo buhinga byo butangura gukoreshwa. Nibaza ko mu minsi iri imbere ibyo bintu byatoye impusha kubera turi ku kivi tubandanya tubikora ndigaho n'umutekinisiye nyene ndasaba muantwara hanyuma bampaye uruhusha hanyuma nkagira tukazaje tubandanya. Igihe rero les procédures zo kugira dushobore kuproviza ubwo certificat de conduite technique na permis de transport bizaba bihetse tuja ku kivi tubaho abenegihugu. Ivyo biruko mu gihe udutabo twara dukoreshwa dutumwa ko mu makungu, ariko mu gihe ubuhinga bushasha bwotangura gukoreshwa
amahera azoca agabanuka kandi barafise n'ubuhinga bwo gusuzuma ko izo mpapuro zitiganywe hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Amabarabara yo mu gisagara hagati hamwe no mu gihugu hagati agiye gusubirwamwo bivugwa na Constante Bigirimana arongoye ikigo AEB kakunze ani Lorraine. Muntu mbere yo kugira igihugu c'u Burundi nyabagendwa usumba ikigo kijejwe gusanura amabarabara mu Burundi AEB kirategekanya ibikorwa vyinshi byo gusubiramwo amabarabara yaba ayo mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara hagati mu gihugu. Ivyo bikaba bishikirizwa na Constante Bigirimana arongoye ikigo AEB. Turiko turakora imigambi ahanini dufise harimwo gusanura bwa mbere aya mabarabara afise ibibazo. Hari amabarabara menshi amaze imyaka itari mike y'ikaburimbi yamaze kujamwo ibinogo vyinshi. Ubu rero turamaze gutumako ibikoresho harimo ikaburimbi tuzokoresha. Ubu tugira dutangure mu minsi iza dusubire ibikorwa byo kuzibira ibinogo mu mabarabara, amakanivo aho yononekaye canke amapave turiko turabirepara. Ahandi aho bisaba uburyo bwinshi twaranditse amakete dusaba abadukurira kugira ngo baturonse ubwo buryo, ariko mu migambi mikuru harimwo gusanura amabarabara yarahasanzwe, hakaba n'amabarabara ahuza amakomine mu gihugu. Twifuza ko aba akoze neza kugira ngo abene gihugu bashobore kuyakoresha mu bucuruzi bwabo canke mu bindi bikorwa vya misi yose. Ayo makomine yose akaba nyabagendwa ashobora guhura atangorane n'imwe. Uwo n'umugambi umwe mu yindi. Hama hariho n'amabarabara twifuza ko azojamwo pavage. Hari cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Kayanza, Muyinga, Cankuzo. Aho niho twashize imbere, ariko uburyo budukundiye n'ahandi tuzojayo kandi tuzobandanya tuvugana n'abadushigikira mu iterambere kugira ngo ayandi mabarabara dufise cyane cyane aya mabarabara ahuza intara kugira ngo yose turabe yuko yoja mu ikaburimbi. Ivyo biruko mu gihe hari ibice bimwe bimwe vy'igihugu mu kwiyunguruza bikigorana, bigatuma abafise umwimbu wabo bibagora gushikana ku masoko kuko amabarabara ameze nabi. Ubushe, inkovu ni bimwe bitera ingwara iri mu bwoko bw'ibivyimbe keloide, ikabifata abantu badafise abasoda bakomeye neza mu mubiri. Bivugwa na Boaz Nibitanga asanzwe avura ingwara zitandukanye. Ani Lorraine Kakonzi. Ubushe, inkovu ni bimwe mu bituma ingwara iri mu bwoko bw'ibivyimbe bita keloide ifata umuntu igihe adafise abasoda badakomeye mu mubiri, nkuko bivugwa na muganga Boaz Nibitanga avura ingwara zitandukanye. Keloide rero ni kimwe mu bivyimbe twita tumeur fibroblastique bizanana ahari inkovu. Iyo umuntu yakomeretse hajya ku nkovu, mu gihe ku nkovu hasanzwe hariho ivyo twita excès de protéine, ubwinshi canke umurengera w'ivyo twita ndemamubiri y'ubwoko twita collagene, aho hantu hari iyo nkovu icikura. Donc icikura ikaca biduga inyama zaho ku rukoba, igaciduga igacigira ivyo twita keloide. Muzobisanga ku mubiri w'umuntu kica kiza nk'ikintu c'ikinyamanyama mugabo kimeze nk'ikivyimbe, canke bikazanana ahantu hari ubushe. Iyo umuntu yahiye kwirya nkovu bigaca kimera nk'ikivyimbye, canke nk'umuntu iyo bamukoreye operation hajya kuri incision ahantu bakatse, ahantu bagirira operation kuri rya inkovu igacikura. Iyo rero keloide ikitera ububabare, iratera uburyo. Tukunze kubisanga ahanini cyane ku bantu novuga ko bafise immunite itarakomera, abasuda w'umubiri ashobora ko bagwanira batarakomera. Muganga Boaz Nibitanga abandanya amenyesha ko ari ingwara ivugwa igakira n'ingene umuntu yoyirinda. Keloide ziravugwa, hari ubwoko butandukanye bw'imiti dushobora kuvura tuko tuvura ayo makeloide. Haraba ama injection, inshinge, harabona ama crème umuntu ashobora gusigako yo bwoko twita ama steroide. Kwirinda
ni cambere no kwirinda ibikomere ku mubiri kuko igikomere umusanzu kiba cyakize mugabo ijya sikatitera ico kibazo iyo igikomere kikumaze ko igihe kirekire nivyo bikomere bikunze gutera ico kibazo ca keloide. Keloide iri mu bwoko bw'ibivyimbe biyita tumeur fibroblastique mu kinyamazuru kandi ikaba idatera ingwara ya kanseri. Umaze wiyumvira icyo gutera umunezero muri bino bihe vya Pasika nta kindi ni promotion ya Star Times. Kuri dekodere zose DTT na DTH uguza amezi abiri ya buki wahora uraba uca wirabira buki iri hejuru yayo amezi abiri nyene irabira amafilime meza inkino ziryoshe cyane amashampiyona atandukanye kuri BTV. Star Times, profitez de la vie numérique. Canal ibashiriyemwo akabijya mu mbonesha kure yanyu ni muhimbagwe n'akaganuke gashushe irongere decoder ku mafaranga ibihumbi 15 uhereye ku gaseke ka Access amashena arenga 300 yagenewe umuryango wose. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Amaseri aryoshe cyane gose. Silence s'il vous plaît. Amareresi ashushe kandi agezweho. Tu as du grand. Ibiganiro bitandukanye vyuzuye uburyohe Avec des surprises. Bonjour les filles. eka n'inkino ziryoshe kandi zikomeye zo ku rwego rwo hejuru. Ai naka karababa. Reka dutandukire n'amakuru avugwa mu makungu dushikirizwa na ndi kumwe nayo Blaise. Ku majwi 53 n'ibice 85 kwijana Peter Pellegrini niwe yatowe kuba umukuru w'igihugu ca Slovakia kuri uyu wa gatandatu ndamukiza 2024. Pellegrini akaba yatsinze Ivan Korok yarose amajwi 46 n'ibice 14 kwijana akaba yarashigikiwe n'uburengerazuba bw'isi bakaba bashaka ngo azosubire Zuzane Kabutiva akaba ari nawe mugore wa mbere yatwaye iki gihugu naho atifuje gusubira kwitoza. Pellegrini akaba baye umukuru w'igihugu wa gatandatu wa leta ya Slovakia kuva ico gihugu kukiye inyuma yo gutandukana na Czechoslovakia mu gihumbi 1993. Intsinzi ya Pellegrini ikaba yashiriye mu cogeje Robert Fico umushikiranganje wa mbere kuko bavuga rumwe cyane. Pellegrini inyuma yo gutoga akaba yagiriyeho ashinga n'abazomufasha gutegeka iki gihugu kigizwe n'abantu miliyoni 5.4 akaba ari nawe mbere azogenzura vyose mu gihugu kugeza no ku mabanga y'ivya gisirikare nk'uko ibwirizwa shingiro ry'iki gihugu ribivuga. Pellegrini akaba yahawe umugambwe na Robert Fico kugira ngo abari wazo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu uwo nawe akaba ashigikiwe n'Uburusiya cyane. Pellegrini w'imyaka 48 akaba yitoje ku izina ry'umugambwe Hras ariko bakaba barose ikibanza ca gatatu mu matora y'abashinga amateka. Abakurikiranira hafi vya politike bakaba bavuga ko naho Pellegrini ashigikiwe n'Uburusiya atazoreka gukorana na leta zunze ubumwe za Amerika mbere azoguma kurikira inzira ya Hongria. Ivyo biruko mu gihe Pellegrini akimara gutsinda amatora yaciye ahagarika imfashanyo yose igihugu ciwe cahora giha Ukraine iri mu ntambara no Burusiya. Mwomenya ko abanyaslovakia bamaze imisi mu myiyerekano biyamiriza imigenderanire iri hagati y'igihugu cabo n'igihugu c'Uburusiya mbere banasaba ko abamenyesha makuru bo mu ico gihugu bohabwa umwanya ukwiye. Amakuru yo hanze tuyabandanirize muri Polonye aho haraye habaye amatora yo kuraba ko inzego zashizweho mu kwezi kwa Kigarama mu 2023 zibikwiriye. Umugambwe witiriwe amategeko n'ubutungane niwe uheruka gutsinda amatora muri Polonye ariko uwundi mugambwe witwa Coalition Civique akaba ari ugenzura intara 10 muri 16 zigize Polonye. Ivyo biruko mu gihe amatora y'ubumwe bwa Buraya yegereje naho abanyapolonye bavuga ko amatora asa n'ayandi. Nk'uko umushakashatsi Ipson abivuga ngo ikibazo kiri muri Polonye gituruka ku kuba amatora y'umuryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya yegereje. Aho ni mu gihe imyiyamamazo y'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya itaratangura. Margorotaza umwarimu mu by'ubutunzi muri kaminuza yo muri Polonye avuga ko abanyapolonye bibagiye intumbero y'intwari bereye kuko ngo bariko barisamburira ko nk'impene ngo barindiriye amatora y'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Mwomenya ko amatora yarayabaye muri Polonye yitabiriwe ku rugero runini gusumba yabaye mu kwezi kwa Kigarama mu mwaka uheze. Reka ndashimira mu mwese dukurikiranye shimira abagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru ndabasaba kubandanya gukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi.